Numwanya wo kubashikiriza amakuru mu Kirundi nayagizwe n'ingingo nkuru zikurikira ishirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi HCR ngo rifise ibice bitarenga 13% ku mafaranga arugwa ku miliyoni 114 z'amadolari akenewe kugira ngo kingire ryongere rigarukire ku mpunzi ziri mu gihugu ca Tanzania biri mwitangazo ryo shirahamwe ryasohoye kuri uyu wa gatatu muraja kubikwirikira mw'idonido ryano makuru n'abarongo y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda ngo bakwiye kongera kwicara hamwe bakaganira ku byo tuma ibyo bihugu byongera kugiranira umubano mwiza bikaba byashikirijwe kuri uyu wa kane n'ujejwe ibikorwa by'ubuserukizi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngaha mu Burundi idonido ryano makuru ni mukanya sangwe ikaze. Dase kuba ikaze murano makuru tehera mu bijanye n'imigenderanire abarongo y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda barakwiye kongera kwicara hamwe bakaganira ku byo tuma ivyo bihugu byongera kugiranira umubano mwiza yishura ku bibazo by'amenyesha makuru kuri wa kane ujejwe ibikorwa mu buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi akaba yibukije ko imigenderanire myiza hagati y'ibihugu bihana imbibe ituma ibyo bihugu bifashanya mu iterambere tumukurikire asubirwamwo mu Kirundi na mugenzi wacu aho duwa Yesu. Birahimbaye kubona ababanyi bayaga kandi bagahuriza ku byo kuzuzanya igihe nashika mu Burundi imbibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda zari zugaye ndibuka menga hari mu kw'icenda canke mu kw'icumi mu mwaka wa 2022 imbibe zarasubiye ziruguru rero birahimbara kuba ababanyi bayaga turifuza kubona u Rwanda n'u Burundi babandanya ibiganiro turifuza kubona uruhagarara hagati y'ibyo bihugu uruhagarara twarabonye president w'u Rwanda Paul Kagame aza mu nama mu Burundi mwaka w'2023 kandi ico gihe niho umutegetsi w'igihugu c'u Rwanda yaragarutse mu Burundi inyuma y'iminsi itari mike abategetsi b'ivyo bihugu batagenderanira iyo rero ni intambwe twifuza kubandanya tubona nta migenderanire itarimo kuyaga no gushikirana birasaba kwicarana bakarabira hamwe ibitameze neza bakabitorera umuti rero gushika n'ubu inzira nziza yo gushikira umubano mwiza no gusubira kuyaga no gutorera umuti ibibatandukanya. Bijanye no gutahukana impunzi naho ishirahamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR ngo rifise ibice bitarenga 13% ku mafaranga arugwa ku miliyoni 114 z'amadolari y'abanyamerika akenewe kugira ngo rigarukire ryongere rikingira impunzi ziri mu gihugu ca Tanzania mwitangazo ryo kuri uyu wa gatatu ishirahamwe HCR kaba ryamenyesheje ko gushika ubu impunzi ibihumbi 240 numwe ziba cyane mu gihugu c'u Burundi hamwe no mu gihugu kibanyi ca Kongo arizo ziri muri ico gihugu iryo tangazo rikaba ryasohotse inyuma y'amakuru yamenyesha ko ikambi ya Nduta iri muri Tanzania igiye kugagwa kugira ngo izo mpunzi zitahuke ku nguvu byinshi muri iryo tangazo tubisomerwa na Mireye Kanyange. Muri iryo tangazo HCR ivuga ko ihagaritswe umutima n'amakuru ariko acishwa mu binyamakuru byo mu gihugu ca Tanzania kubijanye no guhungura abarundi ayo makuru ngo avuga ko ikambi ya Nduta irimwo impunzi ibihumbi 63 izoba yugawe gushika mu mpera z'uno mwaka kandi ko n'imfashanyo zahagaritswe kugira ngo abarundi bahunguke ku nguvu n'abasaba ubuhungiro babivemwo HCR ikavuga ko yavuganye n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ca Tanzania kugira ngo ibereke iciza c'uko abatahuka ari bo bonyene bo bavyishakira kandi ko habandanye hakurikizwa amasezerano yo mu kwezi kwa gatanu 2001 hagati y'u Burundi HCR na Tanzania muri ayo masezerano ngo harimo ko haba uguhimiriza impunzi gutaha zivyishakiye kandi muri ico gihe izo mpunzi z'abarundi zikabandanya zikingiwe n'amategeko mpuzamakungu aho muri Tanzania
Tanzania. HCR imenyesha ko kuva mu ntango z'uyu mwaka impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 4 zafashijwe kugira ngo batahuke iwabo, nayo kuva muri Nyakanga 2017 impunzi zirenga ibihumbi 230 ngo zaratahutse zivuye mu makambi mu bihugu bibanye, hakaba harimwo abarenga ibihumbi 168 bavuye muri Tanzania. HCR igasaba leta y'u Burundi n'amakungu gushira uburyo muri ico gikorwa cyo gutahukana impunzi zivyishakiye kandi zishitse mu Burundi zikabaho mu buryo bwifashe zikisanzura mu basangwa. Gushika ubu HCR ishikiriza ko mu makambi abiri ya Nyarugusu na Nduta arimwo impunzi ibihumbi 241 b'abarundi n'abakongomani, benshi muri abo ngo n'abarundi. Gushika ku igenekezo rya 30 kwezi kwa kane mwaka iryo shirahamwe mpuzamakungu gitaho impunzi rivuga ko ryari rifise ibice 13 kwijana ku miliyoni 114 z'amadolari zikenewe kugira ngo rikingire ryongere rifashe izo mpunzi ziri mu gihugu ca Tanzania uyu mwaka. Arakoze mugenzi wacu Mireye Kanyange. Mu gisata c'indero naho ngo gisata c'indero gitegerezwa kwisunga imbona kazoza bitiriye Burundi bwifashe 2024 2040 hamwe na 2060 nka kimwe mu bitohara muri ico gisata. Umunyamabanga mukuru w'umugwi w'igihugu w'ikigo UNESCO yabishikirije ku munsi mu ruganda rwatunganijwe n'uwo mugwi werekeye ibitohara muri iyo mbona kazoza. Ikindi kitohara kandi muri ico gisata cyashikirijwe ngo ni ubumwe n'umutekano, bikaba byofasha kugira ngo uwo mugambi uranguke neza. Bamwe mu bitavye iyo ruganda n'abarutunganije bakaba basaba leta gushiramwo n'ibindi bihugu bigenzi kugira ngo navyo bitange intererano. Honera Muco. Muri urwo ruganda rwo gushira habona ibitohara mu mbono kazoza yo mu mwaka wa 2040 no mu mwaka wa 2060 rwari rwatunganijwe n'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bibicishije mu mugwi w'igihugu w'ikigo UNESCO kuri wa gatatu, aho rwari rugizwe n'abaserukira ibisata vya leta bitandukanye n'abigisha muri kaminuza. Berekanye ko muri bimwe bitohara kugira Burundi buzoshike kuri iyo mbono kazoza ari ko bwa mbere Burundi bwotegerezwa kuraba icambwenge n'abahinga bufise bofasha muri uwo mugambi eka no gukorana n'ibindi bihugu bigenzi kugira bahanahana ubumenyi. Jean Bosco Manirambona, umunyamabanga mukuru w'uwo mugwi, akamenyesha ko ari kubera ivyo bihugu vyitangiye imbere Burundi mu bijanye n'iterambere. Twerekanye ko kugira ngo iyi mbono ya kazoza ize ishike ku ntego bisaba ko hamenyekana incabwenge mu bisata bitandukanye, tukamenya abo dufise buri gisata, tukamenya abo tubuze, tukamenya nabo dufise ivyo bazi aho bigera kugira hazaboneke umwuzuzo. Abo tudafise tukamenya byari imyaka ingana gute, uburyo bungana gute kugira tuzobigisha. Mu kurindira tukamenya aho tubakura mu bihugu bitandukanye. Birakenewe ko iyi mbono ya kazoza ibihugu vyose cyane cyane bigenzi mbere vyose biterera. Ico bisaba ko tumenya ico dukeneye ku iki gihugu, tukamenya ingendo tugenda kugira tumenye ivyo dukeneye ingene tuzobironka. Tubikoze twenyene je hava binatuvuna canke ntitunabishikeko. Ikindi kitohara nuko inyigisho zohinduka zikisunga iyo mbono kazoza. Biraboneka ko ivyigwa bizohinduka vyisunze iyi mbono ya kazoza kugira ngo abanyeshuri ko bariga ari bo mbere bazosigira babandanya, twebwe bamwe batakihari kubera tuzoba twarashaje canke tukora akazi ka leta, biga ibintu bizobagira akamaro bizotuma iyo mbono ya kazoza ija mu ngiro. Rero no mu kwigisha abana bakabigisha ihangiro n'intumbero y'iyo mbono ya kazoza kugira ngo abana bamenye ko ari yabo, bamenye ko ari y'igihugu, umwe wese agakurazi uruhara afise kugira ngo mbono ya kazoza izije mu ngiro. Uko twerekanye yuko nk'umuntu afite imyaka 50 n'umunsi 2040 azaba yakukurutse, bizaba biko bikorwa n'abandi. Bisabwa ko mu ndero abana bayibwirwa ahubwo bakayigendera no kuyirota bakayirota. Igikenewe no kubimenyesha kugira ngo hanyuma baza badukoreye mu ngata babibandanye. Twerekanye ko umwana afite imyaka 4 n'umunsi nibazo bafite imyaka 40 mu 2060 nibazo bari mushikiranganje, nibazo bari mushinga amateka, nibazo bari buramatari. Mu kurangiza twerekanye uruhara rw'ubumwe
n'ituze mu gihugu. Turekana ko kugira ivyo bije mu ngiro bisaba ko haba ubumwe, ituze n'umutekano mu gihugu. Hagati aho abari batumiwe muri urwo ruganda babona ko migambi iri muri iyo mbono kazoza yomenyekanishwa mu buryo butandukanye nko ku mbuga ngurukana bumenyi canke hakaba amahimirizo atandukanye kuko vyagaragaye ko abatari bake bataramenya ibisanzwe biyigize. Ano makuru tebandanije mu manuko bw'igihugu aho bamwe mu bapolisi baja guhagarikira itangwa ry'igitoro iyo kibonetse mu ntara ya Rumonge bagirizwa ko aribo bahindukira bagatera akajagari ku nyungu zabo mu nama n'abamatari w'intara ya Rumonge ku mihingamo ku munsi wa mbere. Bamwe mu bafise ubwato buroba na bamwe mu bafise mu ntwaro bakaba bamenyesheje ko abajeje umutekano batondana amabido kuba bafumbatishije bagasaba ko byohagarara. Urongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge akaba yahamagariye gutanga amakuru ingingo zigafatwa. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Mutare intambara ikatitanga imaze kubitanguye kacakaba kajagari kajagaza guhagururwa kuri bande bamwe b'amabido abarovyi n'abataribo. Hampande ya bamwe mu bajejwe intwaro na bamwe mu bakora ku mapompo y'igitoro bidogerwa ko baje mu busuma bw'igitoro. Bamwe mu bafise ubwato buroba ntibarya umunwa mu kuvuga ko bababazwa cyane no kubona bamwe mu bo kubahirije urutonde mu itangwa ry'igitoro iyo kibonetse mu Rumonge aribo bagaruka bagateza akajagari. Abo nabo ni bamwe mu bapolisi usanga aho gucungera ko igitoro gitangwa neza usanga nabo batondanye amabido y'ababafumbatishije. Nabo mu ntwaro baridogera abapolisi bamwe ko usanga rimwe na rimwe babaye abapomba igitoro bigateza akajagari aho barungitswe gufasha intwaro gucungera ko igitoro gitangwa neza. Na bamwe mu bakora mu bisata vya leta baridogerwa ko banywesha igitoro bagaca baja kugicuranurira ahantu hatazwi kugira ngo bace bagaruka kunywesha ikindi. Mu nama yatunganijwe na buramatari w'intara ya Rumonge ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere ngo barabire hamwe uko igitoro cotangwa neza kibonetse. Urongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge asaba ko umupolisi bazobona n'ibido bobimenyesha abibazwe n'ibihana bifatigwe. Leonard Niyonsaba buramatari w'intara ya Rumonge hampande yo kwibutsa ko umusivile yarungitswe n'intwaro ariwe abazwa byose kandi abwirizwa kubahirizwa ku gituro ahariko haratangiwe igitoro. Ategeka ko uwukorera mu gisata c'uburovyi akeneye igitoro abwirizwa kwitwaza urupapuro bandika ko atwaye igitoro yongere acashiramwo amavuta ubwo nyene kikironka. Abapolisi canke abasirikare nabo bitwaza amabido babazwe uwabatumye. Muri yo nama bamwe mu bakurikirana ibituro vy'igitoro gera mu gifaransa baridoze ko hari abanywesha igitoro bakariha igice canke ntibanarihe. Aha buramatari w'intara ya Rumonge avuga ko ibiraba intara utarishwe yoza bakamutunganiriza. Ubukene bw'igitoro kandi ngo niyo ngorane nyamukuru iriko ituma muri zone Nyakabiga hatadogwa imicafu mu mihana y'abantu. Byemezwa na Eric Nsabumukiza ajejwe igisata c'ubudandaji mwishira hamwe BCCko risanzwe ritora imicafu mu mazone ya Rohero Bwiza na Nyakabiga. Arahakana ariko ko badashobora kumara ukwezi badatoye imicafu kuko ngo ntiboheza bishuze amafaranga batabitoye. Ariko bizera ko ishirahamwe Sopebu ryashinzwe ivy'igitoro rigiye kuborohereza mu kubaronsa nkuko bisanzwe n'inzego zibijejwe igitoro. Tumukurikire. Nibyo haraho habaho gucerwa gatoyi muri no minsi imbonyamukuru ihari ikena ry'ibitoro kandi twari twababwiye ko ikibazo c'ico gitoro twagishikanye
mu burongozi bw'igisagara kugira ngo badufashe bibaye ngombwa ku masitasiyo imiduga yacu inywe vuba kugira ngo inyarukire gukura imicafu mu bene gihugu. Uruhusha n'ibyo twararuronse nico gituma tuvuga tuti muno munsi naho ko bari gucegwa si cyane ducegwa ari uko ibyo bitaro bitashoboye kuboneka ku masitasiyo ntitwokigira icitwazo kuko iyo twagiye gukorera bene gihugu turoneraho n'akaryo natwe ko kubishyuza. Iyo rero tutariko turabakorera neza natwe turazi yuko tugiye kubishyuza rimwe batubwira bati mwadukoreye neza, hakaba ubwumvikane tukabanza tukerekana ingorane twagize tukazibasigurira. Hariho ababitahura n'ingoga, hari n'abandi bisaba yuko tubanza kubasigurira mbere na rimwe n'intwari ikadufasha kugira ngo bavyumve kuko ikibazo kihari kirazwi. Hanyuma muri iyi minsi iheze mbere ubu twavuga ko akazuba karinjanye muri ino minsi iheze hari n'ikibazo gikomeye kijanye naho dusanzwe dusesa ubwo bucafu. Ahantu imiduga ntiyashobora kwinjira neza, mbere ugasanga imiduga imaze iminsi 2 canke mbere 3 idapakuye, bigaca bituma abakiriya twari twategekanije gukorera uno munsi baza kuronka serivisi zacu heze harimwo gucegwa. Haba harimwo bamwe bashiramwo n'akantu kubona ko twacerewe kubera nk'uko twabivuze iryo kena, ariko ntitwoshobora kumara ukwezi tutagiye gukorera bene gihugu. Twarasabye umukuru w'igisagara mbere yarandikiye n'umushikiranganje mu byo ajejwe harimo iby'ibitoro. Umushikiranganje nawe yoba yarandikiye utwarishira hamwe Sopebu kugira ngo baturonse station twahora tunywera ko ibitoro. Turi muri iyo nzira rero turaga yuko umwanya ico kibazo gitora umuti c'ibitoro abakiriya bacu bazoheza bagasubira kuronka amaserivisi meza nk'uko byahora. Ningaha amakuru twetwe bateguriye cyarangirira. Ndabashimira mwebwe mwese mwariko murakurikira, mugiriwe byiza aho muherereye naho ubutaha.